Mu gihe hasigaye iminsi 8 ngo hakorwe mu gihugu cyose ikibazo gitanga uburenganzira ku banyeshuri b'umwaka w'icenda w'ishure shingiro bwo kuja mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro, ikinyamakuru canyu Ejo Heza News cagendeye kuri uwa mbere ruheshi ishure rya Lycée Dirake Tanganyika ya kabiri na Lycée Notre Dame yo mwirohero hafi y'ibarabara Peuple Murundi. Aha ni mu gisagara ca Bujumbura, umuntu mbere yo kwirabira uko ico kibazo kiriko kiritegurirwa. Nkuko twavyiboneye abarezi ico kimwe n'abaregwa bakaba bari ku kivi, abarezi bakaba bari ko barasubiriramwo abaregwa ivyigwa bimwe bimwe bongera babaha imyimenyereze itandukanye, harimwo na bimwe mu bibazo canke ama épreuve type yagiye arakogwa mu myaka irenganye. Nko kuri Lycée Notre Dame ya Rohero, Sabimana Pierre Joseph umuyobozi w'iryo shure amenyesha ko imyiteguro igeze ku ntambwe ishimishije, arashima ikibanza iryo shure ryama ryaronse mu bibazo vya leta, akamenyesha ko uwo mwimbu bawukesha hanini akigoro, ukwitanga no kwihebera akazi vy'abarezi b'iryo shure. Ndetse n'abaregwa babo barashima ukwitanga ko abarezi babo, bavuga kandi ko biteguriye neza ico kibazo. Twebwe imyiteguro ni sawa, cyane turashimira abigisha cyane ngo bako baradufasha baduha inyigisho byo tumaze twiga, tubajyana mu revision menshi cyane batugisha amarevision menshi gose cyane tugejeje kandi turabona ko twunguka byinshi gose. Bivuga ko konkuru turayiteguriye neza cyane gose, twe turiteguye byose baratwigisha neza, batwigisha neza karatwe ariko turakurikira. Barabagira amakuru de renforcement inyuma ya saa sita. Abigisha batakesha kwamagara saa tukaza kwiga tugatangura nka biteka examiti. Ico cizero ni naco bamwe mu banyeshure b'ishure rya Lycée Dirake Tanganyika ya kabiri nabo nyene bafise, nabo barashima kandi ukwitanga ko abarezi babo. Izina ryanje n'ishuri ryose niko ndabibona, imyiteguro imeze neza, naho baguma batweka ama EPF ama konkuru agera kogwa bazadusubirishamo, naho nyene kubwabo nyene bashobora kubona ikibazo aho kiri bagatora ikibazo mwikaye, naho nyene bakatubaza. Imyiteguro imeze neza gose, kuheze ishuri ryacu ryari riri kure mugabo ubu uko tubibona kubera l'année passée abanyeshure barafise na gose kandi bari bafise imyiteguro myiza, sinzi aho byari byaba mugabo twebwe baratwitayeho gose. Siri imbere ko twitegura ikibazo kandi sikure cyane ko harageze natwe imyiteguro turagira imyiteguro kabisa ko turiga ivyigwa byabaye byinshi, ko turiga ko nyamya dufise gutakaza, turitegure neza ikibazo. Igisha prima baradufasha neza, bakaba badushyiramo n'umuzenya makonkuru y'umwaka waheze y'umwaka waheruka, baragerageza vrema. Umwe mu bigisha twaganiriye ni Mpagaritse Pierre yigisha mu mwaka w'icenda, amenyesha ko imyiteguro igeze kure nubwo hakiri bamwe bagisigaje kwigisha icigwa kimwe canke bibiri, ivyo bita amareson, ngo ibi bikaba biva cane ku cigwa ca science et technologie gisanzwe cagutse cane kurusha ibindi. Abarimu benshi basa n'abahejeje programme, ubuye turiko turasubiramwo tubaha imyimenyerezo ikwiye mu mantuze mu bisata byose, hanyuma tukabaha iyo myimenyerezo, ni ukuvuga ibibazo byatanzwe mu myaka iheze n'utubazo dusanzwe turi mu bitabo basanzwe bakoresha. Urugero nko ngaha kuri Lycée Dirake ya kabiri turavye urugero abenshi barahejeje ku rugero rurenga 95%, kiretse abarimu bakeyi bakubura bataraheza ivyigwa leso imwe canke iyindi, ariko abenshi barahejeje bariko barasubirana. Nkengurutse Laurent umuyobozi w'iryo shure ashikiriza ko hariko harakogwa vyinshi kugira ngo iryo shure risubire kwinagura maze risubirane ikibanza ryahoranye, kuko bigaragara ko ryasubiye inyuma uravye umwanya riza ko mu manota y'umwaka uheze.
amenyesha kandi ko icyizere bafise cyo kumenyesha uno mwaka baregwa babo ko ari kinini cyane. Bwa mbere abigisha nka bose baramaze guheza integuro z'ivyigwa ziba zitegekanijwe mu mwaka barazihejeje, ubu bakaba bari mu cyo bita gusubiramwo abana cyo novuga revision. Ubu niyo barimo turiko twaragerageje kurondera ibibazo byakozwe mu myaka yahera, bijya bita amaepreve hamwe n'amakonkuru yakozwe. Ibyo rero bariko baragerageza kugira ngo abana babereke ingene muri konkuru basanzwe babaza nabo bitegure, kandi no mu buyobozi bw'indero mu gisagara ca Bujumbura naho baradufashije kwitegura nabo nyene, kuko twarakoze imyimenyerezo, abana barakoze imyimenyerezo igera kuri 2, no kuvuga umwe bawukoze mu gice ca mbere, ubundi bawukoze mu gice ca kabiri, mu gice ca gatatu rero giheza ariho baca bakora ico kibazo ca leta. Bariko baritegura babafasha mu makuru yose bafise kugira ngo tuzoronke umwimbu mwiza mu kibazo ca leta cyo mu w'icenda. Ibibazo byo mu mwaka w'icenda murabona ko nta myaka myinshi yeze bitanguye, mugabo je ndiko naraba ikibanza twarose mu mwaka uheruka, je sinabwa umuyobozi ariko ico kibanza nticadushimishije. Mugabo ubu turiko turakora uko bishoboka kose kugira ngo turonke ikibanza ciza, kandi turavyizeye. Eka mbere muri kazoza nko guhera mu mwaka uzaho twifuza ko ishure ryoba mu mashure 10 ya mbere yo mu gihugu atora ya kibazo ca leta cyo mwaka w'icenda. Nayo Twabonimana Patrice, umuyobozi ajejwe indero mu gisagara ca Bujumbura, amenyesha ko hafashwe ingingo zizotuma igisagara ca Bujumbura cyamakiza imbere, ariko agategwa impungenge n'ibitigiri binini mu mashure. Ibi navyo bigatuma umwimbu utagenda uko baba bawiteze, ariko aratanga inyishu ku cokogwa nabo gikora kugira ngo ico kibazo kiranduranwe n'imizi. Yuko gisagara dukurikije n'imyaka yagiye kurikirana, usanga dufite ibiharuro byinshi cyane mu mashuri, kuvuga nk'uko twama tubivuga tubitanga no mu maraporo. Gisagara ca Bujumbura mu mashuri ya leta ni makeya. Ayo mashuri rero usanga ari mu biharuro byinshi cyane, usanga abana ni benshi gose. Ivyo rero kenshi na kenshi usanga ari ikibazo kwigisha no kubaza. Mugabo ivyo nibaza yuko niyo miteguro turiko turakora tuzogerageza ko ikibanza ciza gisumba ikibanza twari dufise mu myaka irangiye. Gushika uyu munsi ku mategeko dufise, umwana wese adafise esheke mu ndero yiga mu mwaka w'icenda afise uburenganzira bwo gukora konkuru. Rero muri gukora konkuru ico twabonye, hari abantu bivumbura bakumva umugambi yihimiriza tube turiko turakora, usanga abanyeshuri n'umwe yarafise 30% mu ishuri muri konkuru arabitoye cyane, kandi acabanda uko ubu niho tugeze. Nta zindi ngingo ziraza yuko konkuru ikora abantu bamenye mu ishuri. Bisobanurwa neza yuko rero no mu kigo turiko turagira n'ubu urabona turiko turahimiriza abana bose tubasubizamwo ayo matese yaje araba guko haje ibibazo ni bimwe kugira ngo bayasubiremwo. Ubu twategetse abigisha bose n'itegeko twatanga mu gisagara kumwigisha wese ategerezwa gukosorera abana izo konkuru 16, 17, 18, 19 nayo evaluation twaje turakora amateste au niveau y'intara, twaje turakora uko aratatu kuvuga umwigisha wese twatanze itegeko ko ategerezwa gukosora ivyo bibazo indwi, kandi abana bakaba babifise mu makaye ibibazo n'inyishu, kugira ngo kurabona konkuru hari n'igihugu bagira ibintu byo gushira kudusaraba vrai, mugabo umwana atabonye inzira ikintu cyakozwemo ashobora kugitora naho yogira gute.
cyo tuba twahamirije duti zijya nyinshi naho bibazwa kugira mwebwe mu gukosora mukosore neza mwereke inzira ingene umwana ashika ku nyishu ico gihe cyumvira yuko ivyo bizogenda neza. Ikindi twubwira twabwira abigisha bagerageza bahimiriza abanyeshuri kuko ikibazo ni kibazo. Hari igihe mbere n'ibyo usanga mw'ishuri usanga bigoye gusumbana konko babereke yuko hakiri ivyizigiro yuko umwana ashobora kumenya. Mwemenya ko ico kibazo gitegekanijwe ku magenekerezo ya 9 gushika kuri 11 ruhesha uyu mwaka, nayo abazogikora bakaba bangana n'ibihumbi 12,066 mu gisagara ca Bujumbura.